ndumiwe byamfashe usivye ko gusa ari ubuntu bw'Imana bundimwo uno munsi impamvu naragaragaye imbere y'abantu n'imbere yawe nk'umwana mubi narabonetse nk'umuntu w'igihanganye kandi abari hejuru yanje Hello guys, mwaramutse cyane muri vanya na umuhereye kuri mikro za nyinshi medamara kumwe na message nyinshi maresi nko bisanzwe twarababwiye kuzoma tubahereza ibintu bimeze neza ibintu by'umuti ibintu byifasha neza cyane none uno munsi reka tubahereze ikintu kimeze neza cyane abaza kuntahura nabi Imana babarire nabo ntahura neza Imana ibandanye bana namwe uno munsi ndibaza ko ngaragara mu yindi shusho kubera ko siko menyereye nta nabuke buke siko nari sanzwe meze nanone ko ubu ibintu nibaze ko bigiye kugenda neza ikintu ca mbere cyo gushima no kuba ndi muzima kuba nashoboye kuba ndi uko ndi uno munsi kuba nimeze ukumeze uyu munsi ivyo ndabishimira Imana cyane ikindi naco kandi nashoboye kurondera manager wa INYISHU Media cyangwa CEO wa INYISHU Media sinashoboye kumutora namurondera namubuze ariko no munsi bandangiye ko ari kwa papa we ikintu ca mbere ngira manze mpereko nagira manze sabe imbabazi ku bantu kuzi bose ba INYISHU Media mu mbabarire cyane kuvuko no wamaze imisi nitwara uko vyomeze kose ico savye gusa nimbabazi n'ikigongwe imbere yanyu ico ndakibasabiye ko imbabazi mu mbabarire cyane muzi wa mukoze naragaragaye nk'umwana mubi naragaragaye nk'umwana atandera afise naragaragaye nk'umuntu menga sinije niremye ariko ndasavye imbabazi mu mbabarire kandi buri muntu wese ntarengane atagize icavuze ko bayambabariye kuko umguvu mwana beshi ugatota mu gihe no bangaragara nk'umunyamafuti imbere y'abantu nibaze ko nijuru nshobora kurironka nyamba uno munsi ishoboye gusaba imbabazi nuko mbona ko ibintu vyose bimeze neza mbona ko atakibazo nubwo no afise amahera canke nayafise ineza suko no yerekana ko nayahawe n'Imana nubwo no ndafise nayahawe n'Imana kandi iyo yavuye ni yashitegerezwa gusubira ko vyogenda kose bakoze INYISHU Media reka ndababwire iki kintu ngarutse imbere za INYISHU Media kugira ngo ishobore gusaba imbabazi n'ikigongwe igere nyuma cyane ishobore gusaba imbabazi n'ikigongwe uko vyo bimeze kose kugira ngo ibintu byose bibandanye bigenda neza naracumuye ku bantu naracumuye ku bakozi wa INYISHU Media naracumuye kuri manager wa INYISHU Media naracumuye ndetse kuko byaho shika no kuri papa wiwe wa CEO wa INYISHU Media ariko uno munsi ishoboye kuvuga ko ngomba gusaba imbabazi n'ikigongo na shetani ari shatani ataroko yase kugendera kuvyo yategerezwa gukora kugendera kuvyo yategerezwa gukora no gukora ariko ndazi ko kubabarirwa yashobora kubabarirwa ndazi ko gufukamira umuntu ari amakosa kufukamira umwana w'umuntu ari amakosa ari ikintu ca mbere ndafukamiye abakozi wa INYISHU Media mu mbabarire cyane ndasavye imbabazi mu mbabarire nyamba mpagaze nga canye fukamye nga marazi ko bitari bimbereye nta burozi bwamfashe nta jambo ryamfashe usivye ko gusa ari ubuntu bw'Imana bundimwo uno munsi impamvu ndiko ndasaba imbabazi jewe ndiko ndiga umubatizo kuri eglise ndiko ndiga umubatizo kugira ngo ushobore kubatizwa ashobore kuba umwana w'Imana wa nyawe kugira ngo singume n'umuhozi mashasi umendiki uno munsi nashoboye kuvuga ati reka mbatizwe ndi mu mubatizo pastor yambariye ati mbere kugira ngo jewe ndakubabarire no kubanza gusaba imbabazi buri muntu wese uzi kuba waracumuyeko ndazi ko nabacumuyeko ndazi ko nagaragaye nabi imbere yanyu ariko ico savye imbabazi nyinshi kuri mwebwe muzi wa mukozi manager wa INYISHU Media ndamubonye ahantu ari reka ashobore kugenda ashikeho mumfashe kugira ngo mwandanye musabira imbabazi ambabarire maze imisi ndamurondera kuri telefone ntanyitabe namwandike message jambo yanyishuye yambare ngo nyambo ushaka gukora ngo ukora udashaka gukora naho ngureke ariko kubinyishura nivyo ari mukuri ubu ngomba kurondana na papa wiwe ndamusaba imbabazi kugira ngo ushobore kubaho nidegemvye cenye n'ubwanje ndumva ko atamahoro atanumutekano n'ifise nakeya kuba naca ahantu nkumva bano ko barambwira nabe byari hari umuntu ya telefone aramwe ati swingi ibyo bintu urimo iyo ngeso urimo si nziza urakwiye kuyivamo uracara umwana muto nturi wo kwigira nkuko nabari hejuru yawe cyane nabari munsi yawe barapfa rero nawe umwanya n'umwe ushobora gufa nashana ko ngomba kubatizwa Imana ibampezagirire aho uri hose ndagiye kugira ngo ushobore gushikira BAHEBIYAKE kuva mu gatondo sindaryama nagumye ndamurondera nagumye ndondera BAHEBIYAKE kugira ngo ushobore kubona nawe kugira ngo ushobore kumuyagisha none ubu ndagira ubuntu ndamubonye ahantu ari bobo murabishe ko nguriya kwanza nguriya BAHEBIYAKE ahantu ari murabishe ko abakozi INYISHU Media nibaze ko Imana ifasha ugenza gushobora gushiki wiwe nindamushikira ibintu bize kugenda neza cyane nindamushikira kugira ngo ibintu bize kuba umuco cyane
ibintu bize kuguma biri umuco cyane. Rero nibaze ko ibintu ari umutekano kandi ibintu ari amahoro menshi cyane. Ndabasavye imbabazi, ndacari imbere yanyu, imbabazi nyinshi kuri buri muntu wese. Ivyuma vyiwe hajya ngo uri kuratukana n'umuntu ataco ariko arakwishura, atanakimwe ariko arakora, usanga wenye ari uri kuriruhisha, usanga wenye n'ubwa wari we uri kurikoresha ikibazo. Reka nyene namushika imbere. Imana impe ukonza gushobora kwitwara imbere y'abantu, Imana impe ingene nza gushobora kwitwara imbere yiwe kugira ngo sishobore kugira ikibazo cyangwa ushobore kugira ingorane kuri we. Ndazi neza ko n'umunyavyaha, ariko reka Imana ise kumfasha nze gushobora kubana nabyo, nze gushobora kugenda neza muri vyose. Wakoze INYISHU Media, nibaze ko murazi ko vyose ari umutekano, kandi ndasavye imbabazi umwana nyamufasha no kumbariza uzo mukoze. Namahoro, ndashaka ko twavugana gusa nta kindi, kandi vyeze mu manza mukandamutsa ibintu nkabivuga mu kukuramutsa si obligatoire. None hawe aje gukora iki? Ndasavye imbabazi. Ikintu ca mbere, narakoze amakosa, naragaragaye imbere y'abantu n'imbere yawe nk'umwana mubi, narabonetse nk'umuntu w'igihanganye kandi abari hejuru yanje ataco bashoboye kumara ku isi. Sasa misi leo nyumo ndani man, hawa aje gukora iki? Je niko ndakubaza hawa aje gukora iki? Kwanza ninde yakubwiye ko Jeno wandinga? Ndakurondeye kuva mu gatondo. Kuri telefone sanzwe urabizi. Wewe twavuganye byose urabizi. Nakubwiye ati nimushaka gukora wamaze kwigira mbo man, kwanza je sinavuga n'abantu mbo abantu tutangana. Wewe wambwiye ko nitungana koko. None hawa aje gukora iki? Nimba ari kuri telefone zo kwa tuvugana kuri telefone. Je singene ko baza kumbona nabi abafana ba INYISHU Media. Nakanaje maze imisi ngwaye. Singene bigaragezo rero. Tukomuzi mtukufu. Igisi gukora icyaha si kosa, gusubira icyaha niryo kosa. Nyamba jewe nashoboye kwitahura uno munsi nkabona ko ivyo nakoze atari vyiza. Ubu nta n'ikintu sinyiheza giko kubera imivumo y'abantu. Nguvumwa nabesha ugatota. Ndasavye imbabazi mbabarire X. Wewe sasa tutaonana man. X-ray. Abakozi INYISHU Media, nibaze ko vyinshi muravyibonera. Ndasavye imbabazi kuri mwese, kuri buri muntu wese akurikirana INYISHU Media, ambabarire. Inyuma yo kumbabarira mumfashe no gusaba imbabazi. Ambare ngo ukora canke ureke, birumvikana ko atagaciro biba biriko birashira mu muntu, nta gaciro biriko biraho umuntu. Umuntu abwiye ngo ukora canke ureke si vyiza, birumvikana, ariko mukuri ukunyene meze ndabibasabiye imbabazi, mumbabarire cyane. Mumfashe no gusaba imbabazi kugira ngo je no kurinde ko ndiga umubatizo, ngomba kubatizwa muri eglise, kandi ngumye uko nyene muri ibi bintu pastor ndumva ko atamahoro, ndumva ko ndaryama haguma mbona ko nakoze amakosa kuri mu bakoze INYISHU Media mwese, batoyi banje, bakuru banje, bavyeyi banje, bashiki banje, mwese munkurikirana cyo mudukurikirana. Ndasavye imbabazi mumbabarira, muzoba mukoze cyane.